twari turamutse tuzindutse tuje kuraba ibikorwa byo kubaka iyi nyubakwa hano ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye. Rero novuga nti akazi ka misi yose kandi agaca habaho no mwitwarariko kugira ngo tuvuge tuti tugerageze kuraba ko ibikorwa dufise vyorangira ku gihe, na cane cane yuko mubona ko ari ibikorwa nk'uko ikigo cyabitunganije ari igikorwa kiza kwinjira no muri yambona kazoza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 kuko mubibona kiza kuzana isanamu ryiza ku gihugu cacu. Rero twahashitse kugira ngo turabe ibikorwa bigeze, kandi mu by'ukuri ibikorwa bigeze hashimishije. Turiko turagerageza kuraba rero yuko ibi bikorwa twobishikiriza imbere y'uko iyindwi irangira. Mukaba mwumva neza yuko binafise n'indi fatiro, kuko murazi ko Burundi bwimirije inama idasanzwe y'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Komesa. Vyoba ari vyiza hamwe dushoboye no kurangiza kugira ngo n'abashitsi baze basanga hasa neza, nubwo bitakorewe iyo ntumbero, ariko gishoboye kubirangiza kugira ngo abashitsi baze hasa neza, cyo bari ikintu ciza cyane. Rero tuhavanye umwizero uko tuvuga tuti mu minsi 2 twananirije iminsi 3 ibikorwa tuzoba tubishikirije. Kiri mu bikorwa by'ukuri twishimira, tubona neza yuko iyi nyubako niyo yahera izohesha iteka ikibuga c'indege, ariko igahesha n'iteka igihugu cacu.